imvo zibiri nizo ziranga umukuru w'igihugu mu bijanye n'uko abona urwego rw'ubutungane bw'u Burundi. Varisito Ndayishimiye yarayabwiye inama nkuru ya ONU ko ubutungane bw'u Burundi bukora neza mu gihe atakwezi guheze yagirije abacamanza b'u Burundi gutukisha igihugu mu kugira ibiturire no kugihesha isura mbi mu makungu. Murabikurikira. Abantu babiri nibo baraye bishwe mu gitero ca grenade yarayitewe ku rugo rw'umusirikare w'intwazangabo ruri muri zone ya Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Ico gitero kije ciyongera ku cabaye muri komine ya Mugongomanga aho umuntu umwe yahasize ubuzima. Amaritiro arenga ibihumbi n'ijana y'igitoro kibuganijwe mu mabido niyo yaraye afatiwe ku sitasiyo y'umushinga amateka Gabriel Ntisezerana iri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega mu ishirahamwe Oricome rigwanya ibiturire. Bavuga ko uyo mushinga amateka yokurikiranwa kuri ico gitoro ca magendu mu gihe iryo shirahamwe bishira ku gatwe k'abakozi baryo. Ido nido ni mukanya subiye kubaha ikaze mwese. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org. Abantu batatu nibo baraye bishwe ubundi arakomereka cyane mu bitero vyabaye mu ijoro ryakeye mu bibanza bibiri bitandukanye. Igitero ca mbere cyabereye ku mutumba Butaganzwa muri komine Mugongomanga y'intara ya Bujumbura. Ikindi gitero cyakozwe ku rugo rw'umusirikare w'intwazangabo Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye muri quartier Mirango ya zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Kuva ku munsi w'Imana uheze nta joro ricijana hatavuzwe ahantu habaye igitero. Abanyagihugu basaba ko umutekano wocungerwa kurusha. Ni inkuru twateguriwe na Haure Nkengurutse. Hari nk'igihe cy'isaha imwe irenga aho abanyagihugu bo ku mutumba Butagazwa bumva inkoho zasirana. Amakuru ava mu banyagihugu baho avuga ko bateye ku kabutike kwitwa Eric yahoze mu gisirikare ca ex-FAB. Bavuga ko kandi abateye bari bambaye imyambaro ya gisirikare bifutse mu maso. Ngo bashitse barasa ubwo nyene haca hapfa umuntu umwe uwundi arakomereka, abasigaye batungwa nayo bameze. Uwo yakomeretse yaciye ajanwa kuvurirwa ku bitaro. Uwo yakomeretse yaciye ajanwa kuvurirwa ku bitaro vy'Igwibaga. Uyu mwana yaracuye inka arajana ku kabutike ijana na mwene wabo, baca babona uwo muntu yinjiye afise impuzu z'igisoda n'agatambara gatukura. Bari abana indwi n'umupfasoni aje kugura ifu, aca arunama urusase rero ruba rwamushitse mu rubavu ruca ruserukira mu mutima, yaciye acikana uko nyene. Urumva rero uwundi nawe yari Igwibaga nazokira nawe nyene aramurashe ku matako insase zine no mu mafyigo, ashe ku rupfu rubabaje. Wapfuye n'umwana w'umunyeshure yahora yiga ku ishure nshingiro rya Mugongo. Uwakomeretse nawe yaheruka kurekurwa ava mu ibohero rya Mpimba aho yari amaze igihe afungiwe. Abashitse ku icumu bavuga ko abo bantu bari bafite inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov n'iyindi yo mu bwoko bwa pistole. Muri iryo joro nyene mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Mirango ya zone Kamenge haratewe igrenade ku muhana w'intwazangabo yitwa Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye arongoye ikambi y'amajana 212 y'abakomando ikorera mu Rukoko. Muri uwo mwanya umukenyezi wiwe n'umukozi bari bakomeretse cyane, baciye banyarukanwa kwa muganga, ariko bageze ku bitaro baciye bacikana. Nkuko amakuru avaho mu Mirango avyemeza, abamenyesha amakuru bari bagiye gukurikirana amakuru y'ico gitero mu Kamenge. Umwe akorera Bonesha FM yari yafashwe arahava arekugwa mu nyuma y'umutaga. Abandi nabo bo kuri radio y'imico kama babujijwe gushika ku muhana wa Aron Ndayishimiye kugira bamenye uko ico gitero cabaye. Kuva ku Imana uheze hamaze imisi hari umutekano muke hirya no hino mu gihugu. Abanyagihugu baratekewe n'ubwoba, basaba ko umutekano wocungerwa kurusha. Abasirikare batandatu ba AMISOM bari kugarukana amahoro muri Somalia bakomeretse imodoka imwe yo mu bwoko bwa Blende irononekara. Ivyo vyabaye mu mutego watezwe n'aba Al-Shabaab ku modoka zishiriye ivyankenerwa ku kirindiro
ca Burne bavuye i Yowar. Imodoka yaguye mu mutego ikaba yaciye ku gisasu bita mine antichar mu gifaransa. Abasirikare bakomeretse bakaba baciye bajanwa kuvurirwa i Mogadishu. Umwana w'imyaka 9 yari itavye Imana ahitanwa n'umucanwa ku muhingamo kuri uyu wa kane. Ivyo vyabereye ku mutumba Cyahi komine Kiremba n'intara ya Kayanza. Ni inkuru zitangwa n'ababonye iryo sanganya riba. Uwo mwana ngo yariko arakina n'abandi ahava yurira hejuru kuri iyo furu y'amatafari yaheruka gufungwa mu gihe bari bahejeje kuyiturira. Ageze hejuru amatafari yaciye atirigana, umwana barakorokeramwo. Abajejwe intwaro bagasaba abantu bakorera mu bibanza bene ivyo kwama bitwararika gukingira abana baba mu micungararo yaho. Inzamba. Ubutungane bw'Uburundi ngo bukora neza mu bwigenge. Leta ikaba iherutse gufata ingingo yo kubwegereza abanyagihugu. Uko niko vyaraye bishikirijwe n'umukuru w'igihugu mu nama ya ONU. Evariste Ndayishimiye akaba bishikirije inyuma y'ukwezi kutarenga amenyesheje ko amakosa akorwa n'abacamanza mu mirimo bajejwe ari mu biteza umutekano muke mu Burundi, kugira ibiturire no kudindiza imanza. Idonido na Beni Akserakana. Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. Hari mu ijambo yarayashikirije mu nama nkuru ya ONU kuri uyu wa kane i New York muri Amerika. Umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko leta yiwe yise mvyeyi nkozi yashize imbere intwaro ibereye mu kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye kandi ubutungane bwahawe ubwigenge hashigwaho n'inama nkuru y'ubucamanza yigenga. Umukuru w'igihugu avuga kandi ko ukudahana byashizwe imbere kugira bakumire imishamirano mu banyagihugu mu kwegereza ubutungane abanyagihugu. Evariste Ndayishimiye. Pour ce qui est effectivement de la lutte contre l'impunité. Ku bijyanye no kudahana no gukumira imishamirano mu banyagihugu, Uburundi bwarashize imbere ubutungane bwigenga bwegereye abanyagihugu ku buryo ababwitura boroherwa kandi bagatunganirizwa. Hari ingingo zafashwe kugira ubutungane bugira ubwigenge. Aha ni nko mu guhinyanyura urwego rw'inama nkuru y'abacamanza. Iyo mvugo y'umukuru w'igihugu mu nama nkuru ya ONU akaba ari gihushane c'ivyo yaheruka kuvuga igihe yakoranye abacamanza n'abandi bakozi bakuru bo mu bushikiranganje bw'ubutungane hari kuwa 23 Myandagaro ukwezi guheze. Evariste Ndayishimiye yagirije abacamanza ko aribo banigiye mu menshi ubutungane mu kugira ibiturire no kuba aribo batuma igihugu kidatera imbere. Ico gihe umukuru w'igihugu yari bakoranije ngo abaririre arabe ko basi bogira impuhwe bikubita gashi. Evariste Ndayishimiye. Nuko avanye ngo umugabo ngo abosazi batemba jamu. Jewe narashitse urwego numva kabisa yuko nofuma nja nko mwisoko nkarira bose bambona mpeje kuri bagata. Abacamanza batera umukene mu gihugu bigenda gute? Amarira yabo yarashikiriye je ndavuga imbere yuko ndira reka maze gende ndirira imbere yabo ninasanga ari barubura kigongwe nzoca mpeba ana kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yayo nta kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yayo munyitase barundi. Iyo mvugo y'igihushane y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ikaba kandi ivuguruzwa n'ishirahamwe gishinze gukurikiranira hafi ibijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi IDHB. Ku murongo wa Twitter iryo shirahamwe rikaba ryamenyesheje ko ubutungane bw'u Burundi kugeza ubu butigenga inyuma y'umwaka Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi. Tubibutse ko Uburundi bwaheruka guserukirwa n'umukuru w'igihugu mu nama nkuru ya ONU mu mwaka wa 2011. Hari haheze imyaka 10. Evariste Ndayishimiye akaba yitavye inama ya bose y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU igira iya 76 i New York. Izo mvugo z'igihushane mu bijanye n'ubutungane ngo ziteza isoni uburongoye igihugu mu maso y'amakungu, bivugwa n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe Focode Maître Janvier Bigirimana. Ahanura umukuru w'igihugu kwihutira kunagura ibijanye n'ubutungane
kugira ngo n'agateka kazina muntu kubahirizwe kurikira. Uwo mukuru w'igihugu wenyene ariko arivuguruza kandi twibaza yuko n'abamwumva baheza bakamutwenga. Biragoye kumva mu gihugu ubutungane bumeze nabi, bukoreshwa n'ibiturire canke bukoreshwa n'izindi nguvu zivuye hanze, burenganya abanyagihugu shika naho ayo marira ashikira umukuru w'igihugu aheza akaja kuvuga imbere y'amakungu ngo ivy'agateka kazina muntu bimeze neza. Twagomba twibutsa abatwumviriza ko ata hantu na hamwe hashobora kubahizwa agateka kazina muntu mu gihe ubutungane budakora neza, mu gihe ubutungane bwazingamitswe n'ubutegetsi buhari. Bisigura yuko igihe cyose ubutungane buzoba bukora nabi, mu gihe cyose uwo mukuru w'igihugu azoba yashoboye kwibonera yuko ubutungane butariko burakora neza, turetse yuko bimwe bimwe nibaza yuko abivuga bizi yuko umugambwe CNDD-FDD usanzwe ukoresha ubutungane, twibaza yuko adakwiye kuja kuvuga ngo iby'agateka kazina muntu byifashe neza, mu gihe wenyine aheruka kuvuga neza ko ubutungane bwo mu Burundi bukora nabi, bwazingamiswe n'ibintu bitandukanye. Iyo mvugo y'ugomba gusigiriza ibintu bimeze nabi ni imvugo inateye isoni. Kumva ico kibazo yari kwihoza ukivuga nimba atagomba kuja gusubira kurira, ni imvugo zitabereye umukuru w'igihugu. Ahubwo ikibereye nuko ataja kugwanya mwene izo nzego ziza gufasha mu by'agateka kazina muntu, ahubwo yuzuye ingufu akazishigikira agakorana nazo, maze akaraba ivyo ahindura mu bijanye n'ivy'agateka kazina muntu. Niho yobabaye umukuru w'igihugu ashoboye gutunganiriza abarundi. Uburundi bwarateye intambwe iboneka mu vy'agateka ka muntu, vyaraye bishikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu nama igira iyo 76 y'inama nkuru ya ONU i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaranerekanye ko adashigikiye umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi, agasigura ko Burundi budakeneye bene iyo migwi. Abaharanira agateka ka muntu nabo bati nta kuri naguke umukuru w'igihugu yashikirije. Ni inkuru ya Blaise Nijimbere. Mu ijambo ryiwe Evariste Ndayishimiye yerekanye ko Burundi ari igihugu agateka kazina muntu kubahirijwe. Yabwiye ko asaba ONU n'ayandi makungu kutabandanya bahakana ivyo Burundi bumaze kushikako kandi biboneka. Tuboneyeho gusaba mu bo dusanzwe ducuditse cane mu nama ya ONU ijejwe ivy'agateka ka muntu kuraba neza utwigoro Burundi bugira byifatanije n'ibindi bihugu kandi bakadushima uko bikwiriye. Ibyo gushaka gufata Uburundi nk'uko ibindi bihugu bidafatwa babuhatira ku migwi idasanzwe y'agateka ka muntu ntaco bimaze. Uburundi burafise inzego zijejwe kwitaho no guteza imbere agateka kazina muntu. Nayo umushingwamanza Janvier Bigirimana aharanira agateka kazina muntu yerekana ko umukuru w'igihugu ivyo yavuze atari vyo. Aha twavuga yuko yihenda cane. Kuva Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi, ivy'agateka kazina muntu mu Burundi vyagumye vyunyuka ku buryo uno munsi twibaza yuko twasubiye inyuma turavye aho twari tugeze imbere yuko ashikira ubutegetsi. Ku bijanye no kunyuruza abantu, nk'akarorero amatohoza yakozwe n'ishirahamwe Fokode arerekana yuko mu kiringo c'umwaka umwe hari abarenga 30 twamaze gutohoza ko twerekana yuko banyurujwe n'inzego za leta, kandi kuri abo bose nta butungane bwigeze buboneka. Tubibutse ko umugwi wa ONU ujejwe agateka kazina muntu wasubiye kwerekana ko utewe umutima uhagaze n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ribandanya mu Burundi. Wabishikirije kuri uyu wa kane mu nama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu ikoraniye Geneve mu Busuwise. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi3:inzamba.org. Amaritiro 1136 y'igitoro ca essence niyo yafatiwe kuri station Burundi Pipeline Products. Uyu mushinga amateka Gabriel Ntisezerana ku masanganzira mu ntara ya Gitega. Ico gitoro cari kibuganijwe mu mabido kugira ngo kigurishwe ku giciro c'umurengera nk'uko vyashikirijwe n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Gitega ajejwe ivy'iterambere. Ku bwa Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Urukome, ngo ntibitangaje kuba hafashwe igitoro ca magendu ku mushinga amateka Gabriel Ntisezerana kuko amaze kuvugwa mu madosiye atari make arimwo ibiturire. Gabriel Rufyiri:
murabizi neza ko tumaze gukora amadosiye menshi cyane amuraba ku bijanye n'ibi by'ibitoro nyene amafaranga ava muri BRB n'ibindi byinshi cyane tumaze gukora arimwo rero twebwe mwishamwe rikome nta kintu na kimwe na gito dutangaza ahubwo batubwiye ibihushanye n'ico nico dutangaza rero naha tuca tuvuga yuko umukuru w'igihugu ahari uno munsi afise akazi gakomeye cyane kuko abanza gukubura iruhande kuko umuntu aravye n'ukuri ibintu by'ube gito buba bukaba bukozwe n'abantu bagomba kubera akarorero abandi twiyumvira yuko umukuru w'igihugu ingendo yatanguye twese tukwiye kuyishigikira kugira ngo abantu bakora mabi atuma abanyagihugu bagira ibibazo by'ukuri bihagarare arico gituma rero dusaba yuko abantu nk'abo bigaragaye ko bafisemo uruhara bakwiye guhanwa bihanukiriye kugira ngo bihagarare abantu nk'abo rero kenshi nk'uko twako turabivuga ubasanga mu byo by'ibitoro ubasanga mu isukari ubasanga mu miti ubasanga mu masoko ya leta atandukanye ubasanga mu bintu byinshi Gabriel Rusiri ariyamiriza itangazo ryasohowe rivuga ko ibyabaye kuri iyo sitasiyo y'igitoro biri ku gatwe k'abakozi bakora dusubire tumwumvirize itangazo avuga yuko iby'ibitoro ari abakozi babikoze nagenda babwire ko ibi bintu atamuntu n'umwe yobyemera naho bari umwana w'imyaka 3 yobona ko atari byo kuko twese turazi neza yuko ibitoro amasitasiyo afise abayakontorora ku munsi kuvuga rero yuko ibitoro byakenye bikaza bigapakurwa bigagenda hanyuma agaca avuga ngo n'abakozi byari kumvikana yaba atamuntu aramufata mu busuma nk'ubu mugabo nk'ishirahamwe urikome rimaze gukora amadosiye n'amadosiye kuri we turazi neza ko ata bintu nk'ibi byoshobora kuba ntababizi ntavise mu ruhara ivyo rero mwishirahamwe urikome ntavyo twemera na gatoyi ahubwo nibamubaze ivyo bintu ingene bigenda kuko twese twarabonye amamodoka yarapakiye ibitoro ingene angana bijya ntibishoboka na gatoya yuko biba ngo ntabimenye ntibishoboka mwomenya ko kuri uno wa kane ishyirahamwe Burundi ya Pipeline Product ribitishije mu itangazo ryatewe ku mukono n'umushingamateka Gabriel Nisezerana rimenyesha ko ivyo kunyegeza igitoro mu mabido vyakozwe n'abakozi bakorera kuri iyo sitasiyo kandi ko batabitumwe namba n'umuyobozi w'iryo shirahamwe imiryango itari mike iba ku mutumba wa Kibogoye mu gice c'umugwa mukuru w'intara ya Muyinga iridogera abajejwe intwaro kubera urwamo rw'abantu rwaraje ko mw'ijoro ryakeye kuri uwo mutumba guhera isaha 8 z'ijoro hariko hubakwa igisenge c'inyubakwa y'igorofa ivyatumye ababanyi barara amaso kubera urwamo rw'ibikoresho nk'uko amakuru dukuraho mu Kibogoye abitumenyesha abo bakozi bakaba baguma bahondagura ivyuma bavuza amafirimbi bongera baririmba idonido na Jacob Sibomana iyo miryango ivuga ko baba bana canke abakuze atanumwe yasubiye gutora agatiro guhera isaha 8 y'ijoro abakozi bashika nka 50 ngo ni bariko barakora igisenge c'inzu y'igorofa ndirimba amafirimbi hamwe n'ibintu bahonda bamwe mbere muri iyo miryango bakaba batekewe n'ubwo babibaze ko ari umutekano wari wahungabanye imitima ikaba yagiye gusubira mu nda bumaze guca hamenyekanye by'ukuri ko ari abakozi bariko bakora kuri iyo nyubako witwa Alexis Kabona nawe asanzwe abaho nyene mu Kibogoye umwe muri iyo miryango aravyigana atangura kuvuga urwamo rw'abakozi bariko barakora ico gisenge batera indirimbo bakoma amashi bavuza amafirimbi bahonda ibintu vy'amabido bivuza urwamo abantu rero vyateye ingorane rango itari mike baba bakuze canke abana bwa mbere hoho ntibajije ko coba ari nk'igitera umutekano waba wahungabanye kuko ntawe waravyiteze biza bimenyerewe muri karite yuko hari abantu baza kubaka guhera ayo masaha yo mw'ijoro urumva rero kiretse ko abantu bagiye ubwoba ntabaje gusinzira abantu bagiye gusubira
barasubira gushira umutima mu nda gutekana bumaze guca bamaze kumenya ivyo ari vyo koko. Abanyagihugu bagasaba kunye niyo nyubako atosubira kubaka bugorovye kuko kuvuza urwabo mw'ijoro ariko saritekanijwe mu gitabo mpanavyaha rihanwa hisunzwe amategeko. Co abantu dusaba tuba muri iyo quartier nuko nyene iyo nyubakwa atosubira kuza gukoresha abantu mw'ijoro yorindira bugaca ibikorwa bigatangura bwakeye habona ku murango nk'uko no ku yindi mirimo bigenda. Hanyuma tugasaba n'abajejwe intwaro abajejwe umutekano kubahiriza amategeko kuko ivyaraye bibaye birahanwa n'amategeko. Uruganda rwa Radio Inzamba twarondeye musitanteri wa commune Kibogoye Amede Misago kugira duhe umuco kuri ico kibazo turamukena. Urakoze Jacob Sibomana. Nino ngaha duciye dusozera no makuru. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteza abiri bagenzi bacu bayatorokanije nabo turabakengurukiye cyane. Diane Nkuru nziza ndabifurije umugoroba mwiza mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.